iyi nama twakoresheje uno munsi inama yabaye ngufi nk'uko mwabibonye bigiye inama bigiriye Imana mwabonye yuko abahingura bitavye atabibazo byinshi babajije nukubera tubona yuko akirimwo agahaze mu bintu byo guhingura. Uno munsi twatumye ko aba bahingura inzoga ziva mu bitoke, murazi yuko bashiramwo byinshi, barashiramwo amafortifiya, barashiramwo amaspiriti n'ibiki. Twabahamagaye kubera twabonye yuko nubwo twari twarabakosoye mu ntango z'ibihumbi 2023 duhejeje kugira isuzuma, turaja kw'isoko tukaraba yuko ibintu bikimeze neza. Rero nkuko mwabibonye twarakwiragiye mu gihugu cyose tugenda dutora ama echantillo. Twarasanze mu echantillo twatoye menshi atakimeze neza. Rero twari twabatumye ko ngo tubahe ikiringo, norme barazifise, ingene bahingura twarabibigishije. Izo nzoga ziva mu bitoki zirafise urugero rwa taux d'alcool, nukuva kuri 6.5 gushika kuri 16.5. Iyo niyo norme y'izo nzoga. Rero twabatumye ko kugira ngo iyi ntambamyi yuko bashyira ku isoko ibintu bihinguye nabi yovaho. Ni naco gituma twabahaye ikiringo cy'ukwezi, nukuvuga kuva itariki 19 z'ukwezi kwa kane ariho uyu mwaka 2024 tuzosubira ku isoko. Umuntu tuzosanga ibintu vyiwe bidakwije ivyangombwa, taux d'alcool ari nini n'ibindi bitameze neza, aha nta yindi nzira iriho, vyanka vyakunda tuzoca tumukura mu bahinguzi, ihinguriro ryiwe rizoca ryugagwa. Aha rero duhereye kuri abahingura ibitoki, murazi ko vyateye ingorane cyane. Hanyuma tuzoja ni ku bindi bihingurwa, cyane cyane tuzokurikiza abahingura inzoga zirimo tangawizi kuko nazo zifise iki kibazo. Ico nico gikorwa nyamukuru cyari kidukoranije no munsi.